igice cya gatatu. Uyu munsi ni umunsi wo gusambura imivumo iri hejuru y'ubuzima bwacu. Turagomba gusambura imivumo tugendana ituveko. Iyo umuntu atari ku muvumo aba ari kwiki? Iyo utavumwe uba warahezagiwe. Turagomba ngo imivumo ituveko, tube ku muhezagiro w'Imana. Turakora muri uwo mwuka wo gusambura imivumo. Gatatu, duhere ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Aravuga ngo Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byo mu bikoko byose byo mu ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe nawe uzogukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe, kandi abarira ufise inda uzokwama uvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari nakubujije, ntuze ukigeko uzaniye ivu umuvumo, uzokwamujya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Imana tugirire neza. Naya majambo shaka ko twishimikiza, ariko numva noshimira Imana yakoze ejo. Haleluya. Narababwiye ko ubushize kwa gatandatu w'indu yahera kwiba ivyuma byahora bisha ari umurozi abituri. Sinabibabwiye. Uriya munsi hariho amplificateur yari yahiye je nicaye imbere yayo ndabona ko ihiye, ndumva ko ihiye nyene nuka irazima. Kuva uriya munsi twakoresha amplificateur dukose. Haleluya. Ariko reka nababwire igitangaza cyabaye ejo mu gitondo nazindutse hano ishengero itaraza kugira ngo basi ibyuma, ducometse amplificateur imwe yari yahiye, tuyicometse itiraka. Nta mufundi twayicanye ko. Oya, cyo kintu mwebwe muracumva. Nta mufundi twayicanye ko, nta muntu yigeze ayugurura, ntitwigeze dusubira kuyikurayo, yagumyemo. Ariko turi mu masengesho, Imana iravuga ngo nimukora ikintu, nanje nici ico kintu naco cyari cyarabagiriye nabi, cyari cyarabononeye ivyo turatanga ejo. Siri kirakora wa Mungu twakoresheje yambi twakose, ariko twakomera Imana bashi. Reka ndababwira, nimba Imana ishobora kurepara amplificateur yahiye kaka, yonanirwa no kurepara wewe. Uyu munsi hari ibintu Imana iza gutunganya muri wewe. Hari amapiese yapfuye muri wewe, Imana iza gucomoramwo icumite nk'ayandi mapiese mashasha. Ntabwo wanyumvise cyo kintu cyamayere. Imana ico mijambo ejo nari babwiye abari hano riri muri Ezekiel 37 ngo aho Ezekiel yabonye amagufa yumye, Imana irambwira ngo iyo amplificateur yari imeze nk'amagufa yumye, nguko nayironuveye nayisubije ubuzima, niko nishengero ngiye kurisubizamo ubuzima. Cyo kintu cye
birazi tumaze iminsi dukotana turi kota amplificateur. Amapiyesi afise ikibazo muri wewe uyu munsi Imana irayacomora icumite mu izindi piyesi nshasha. Haleluya. Ntibikenewe kurinda kuja ku baganga, umuganga arengeye abaganga ari hano. Haleluya. Sindavyo Imana igukorera ikintu no munsi kunanira gutahuza ubwenge bwawe. Nukuri aza kubikora. Naravuze ngo Imana uvuga ijambo ukarikurikira. No kwizimya kenshi yahora yizimya. Kuva jirigira yizi. Twahora turiko turayikoresha kenshi gashuha ikizimya. Tukumva birazimye. Ariko kuva mu gitondo irazi. Imana yabwiye Yosefu ari muri Egiputa ngo vyuka fata umwana na nyina ubasubize muri Isirayeli kuko abarondera kwica umwana bapfuye batakiriho. Herode yamaze gutanga, subirayo nawe uyu munsi uraza gusubira mu vyawe kuko ivyarondera umwana ngo bimwice byapfuye mu izina ryane rya Yesu. Yapfuye. Haleluya. Nubwo kumbure uwoba yabikora ibi bintu iyo batarapfa ariko imbaraga ziwe zarangiye. Zarangiye. Semeni haleluya. Zaheze. Uwakugirira nabi nta mbaraga kigira, agenda atagira imbaraga. Semeni haleluya. Ntabwo uzopfa, uzobaho komera. Imana iri kumwe na. Nusubire kugira ubwoba. Uwari yarafashe ibyawe, amaboko yari yarabifashe, yabirekuye. Yabirekuye no kuri Imana. Muri iri koraniro harimo abantu ubuzima bwabo bwari bwarashizwe ahantu mu kangaratete, ahantu mu kazitizo, ariko wavuyeyo uridegemvye, uri muzima. Wavuyeyo uri muzima, uri muzima, uri muzima. Nara tsindishirijwe ubundi umutsinzi, singiri umunyamahanga, nahinduwe watoranijwe. Nara tsindishirijwe ubundi umutsinzi, singiri umunyamahanga, nahinduwe watoranijwe. Nara tsindishirijwe ubundi umutsinzi, singiri umunyamahanga, nahinduwe watoranijwe. Waratsindanishirijwe. Haleluya. Imana irema umuntu imuha kuganza, imuha ubutegetsi, imuha ijambo. Imbere y'uko imurema yabanje kumuremera itongo. Haleluya. Imbere y'uko imurema yabanje kumuremera Edeni, irayitunganya neza, ishiramo ikintu cyose kibereye kuribwa, ibyiza byose ibishiramo. Yejeje kubishiramo ngo irema abantu babiri. Haleluya. Wirema abantu bari uburyo bubiri, ibashirayo, ibaha amategeko, irababwira ngo kuva uyu munsi ndabahaye kuganza isi
n'ivyaremwe byose. Isi muyirime, muyitegeke, muyiganze, ibikoko bibumvire, ikintu cyose kibumvire. Baba muri iryo tongo. Haleluya. Baguwe neza. Bibiliya iravuga ngo Imana yahoriza ku kayaga ko ku mugoroba ikaza kuganira n'umuntu, ikaza kuyaga n'umuntu. Icyaremwe yari yaremye cy'igitangaza. Nagenda kubwire ngo Imana yakuremye mu buryo bw'igitangaza. Amen. Yakuremye mu buryo bw'igitangaza. Uri gitangaza kandi usa neza, uri mwiza. Umuntu yigeze kuza muri biro, ndiko ndamwakira, yari yahuye n'ibibazo byinshi n'ibikomere. Ndamubwira ngo erega Imana iragukunda. Mbona arakangutse, ndafise umuntu ankunda. Arambwira ngo iryo jambo ryari jambo nari nkeneye. Imana yo mwijuru guhuze n'ijambo ukeneye. Yari yumva ko abayeho wenyene, ata muntu n'umwe agira. Nukuri bafise Imana imurema neza, imuha ubwiza, ifata ishusho yayo, ishusho y'Imana, iyikopeza ku muntu, yihereza ku muntu. Umuntu agira ishusho y'Imana. Haleluya. Kera hiwanje ngifise nk'imyaka 7, imyaka 6 gutyo, twaba mu misozi ruguru, hariya mu misozi imugwi, mu misozi hariya hejuru. Ajyo iyo uri kuri hari abamenga hafatanye n'ijuru. Uri hariya mu kiyaya ukitegereza menga neza hafatanye n'ijuru. Aho niho navukiye. Sindakubajije aho wavukiye urahazi. Haleluya. Twahora tukiri abana, hari umubanyi yari afise umukobwa arongowe i Bujumbura. Iyo ageze mu buruhuko yahora adugana abana biwe bakaja mu buruhuko kwa basekuru. Twebwe rero tubonye abo bana tukitanguranye ngo jewe nsana naka, tukabona ari abantu beza. Haleluya. Twumva ko dukeneye gusa nabo kubera ko bavi Bujumbura. Burya nawe uyuduzi Bujumbura, no yuduzi wani, hari abantu bumva kumva imenga yine yona gukorako, umuramukija kumva ni privilege, agira ubu n'ubuntu. Haleluya. Wanasifiwe. Kandi niwe uri umuntu akumva yosa nawe, akumva mwosangira, akumva mwoganira. Haleluya. Ariko reka ndakubwiye, usa n'Imana ntabwo usa n'abantu. Yo murazi ngene naje Bujumbura. Ibyo namenga hari mu gitondo none namye nwenza sheri. Ukuntu je naje Bujumbura umunsi wa mbere nzi Bujumbura. Ndabibabwiye. Nzabibabwira undi munsi mwamaye agafana. Twaba muri Orphelina muri 2004. Hari umutipe umwe twabana muri Orphelina aratoroka ikigo azi Bujumbura. Aje Bujumbura, urabona umuntu avuye i Bujumbura agasubira ruguru, ubona yahindutse, ubona afise akabiri karemvye, acaza yambaye n'uturori. Aratubesha n'abandi bahungu babiri
tugurisha uniforme. Tuzi Bujumbura aje kutwereka ibitanga, twagurishije ama uniforme yo kwishuri. Tuzi Bujumbura, tugeze Bujumbura dusanga n'umuboye, usanga n'umukozi wo mu nzu. Uravyumva ukuwe ruguru n'umuntu akora mu nzu akujana ariko mani ico ngukundira, ariko mani ico ngukundira, ariko mani ico ngukundira, utameze nk'abantu. mufashe bahamagaze baramufasha, ariko mani ngukundira. gezaho gato mufate mikrofone muze munafashe. Haleluya. Aratubesha, yaje yambaye tubonye akarato yaje yambaye, tubonye agahuzu yaje yambaye, tubona ko ari gitangaza ubuzima bwarenganye. Nuko nageze Bujumbura. Haleluya. Igashasha ko nako waruzi ni sashi karagasashe 2004 nashikiye kujya gatatu Musaga, nene ndiko ndahakorera Imana ko nitwoza muri cubahiro ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Yakagira umuntu agusuzugura ngo agufatire mu ifoto y'uyu munsi, agufatire muri image y'uyu munsi. Haleluya. Yari na post nze foto yanje ari abantu kumbure bayibonye yo mu 2006. Hari umuntu yambagije ngo wo ninde nawe wo posting iwawe twakubaza yo muri 2005 iwawe. Nawe twarige twakubaza ati none uyu inde, nari nshaje na 2006 nari nshaje. Nubu nko mu myaka yindi nk'itanu iri imbere hari igifoto yawe y'uyu munsi uzoyereka abantu batuye ari wewe, amateka yawe yahindutse kandi kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi bwiza. Aratubesha. Haleluya. Ariko nagenda kubwire ngo ufise ubwiza bw'igitangaza usa n'Imana. Adamu na Eva bari bafise ubwiza bw'ikirenga, bari babayeho neza, atibaza ingena za kurya, atibaza imyambaro, atibaza impuzu, yambaye ubwiza bw'Imana, ibaze kwambara umwambaro w'ubwiza bw'Imana. Bari bafise ubwiza bupfuka ubwambure bwabo. Satani amaze kubibona, Bibiliya iratubwira mu byabisho Yohana ngo Satani akorokana inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito kugira ngo aje kugwanya abo mu ruvyaro rw'uwo mugore. Araza ashikira Eva, aramubaza ngo ni ivy'ukuri Imana yarababujije kujya ku vyamwa biri muri iri tongo? Eva abwira inzoka, arayibwira ngo kandi ntiyari inzoka ari Satani, ariko yari yihinduye inzoka. Satani yafashe umubiri w'inzoka arawambara. Impamvu narababwiye hano, rimwe na rimwe ibyo tubona bigendagenda aho hanze, ibikoko bitandukanye tubona mu ijoro, rimwe na rimwe nibiba ari ibikoko. Hari igihe baba ari abantu biyambitse umubiri w'ivyo bintu. Haleluya. Mu 2013 yigeze kugwana n'ibikoko, ariko ibikoko bantu. Nigeze kurara mu rupango hari hajya mu bwiza, hari umumama umwe twasenga muri eglise imwe, twasenga muri Pentance ubari Canada. Hanyuma
arambwira ngo uno munsi twari dufite amasengesho y'iminsi 40 mu gishengero, baransaba uzi uno munsi tuze kurara turasengera hano muhira, nja gusengera iwabo. Hari uwundi mudamu yaba ngaho muri urwo rupangu nyene, yari atangiye kuza muri eglise tumufasha gusenga, afise ibitero by'abantu bamuroga. Umwana we wakaja muri crise ya asima, ariko atari crise isanzwe, ariko ari asima yazanywe n'abadayimoni, yazanywe n'abarozi. Uyo mwana akaja muri crise buri munsi ageze mu ijoro agakwa gupfa. Muri iryo joro nari naraye mu urwo rupangu, numva aranterefonye arambwira ngo byuka umfashe gusenga, natewe. Umwana agiye muri crise, ariko ibintu bibaye muri iri joro biratangaje. Hari amapusi abiri, ibiyabu bibiri biriko birazenguruka urugo, ariko bizunguruka bihamagara umwana mwizina. Nanje nari naraye aho mu rupangu, ndamubwira ati tekana, navyumvise. Twariko turasenga turi muri saro, ndavyumva. Abantu bose bari muri urwo rupangu baravyuka baja mu madirisha kwitegereza ibyo bitangaza. Ibintu nibiki guti inyabu zari inyabu zibiri zizunguruka zihamagara uwo mwana mwizina. Ntabwo wovyumva neza utabibonye. Guti inyabu yo hamagara. Satani arigiye yitiza umubiri w'ibintu w'ibikoko runaka, akabikoresha kugira ngo byangirize ubuzima bwawe. Numva ijwi rirambwiye ngo shira ubwoba, ni iki gihe Imana igira igaragare muri urupango. Semeni haleluya. Nawe shira ubwoba, igihe kirageze ko Imana igaragara mu muryango wawe, igihe kirageze yuko Imana iseruka muri famiye yawe, igihe kirageze yuko Imana iboneka. Irambwira, numva ijwi rirambwiye mu mutima ngo sohoka. Kuki nosengera mu nzu? Irambwira ngo sohoka. Abantu bose bagiye mu madirisha, bariko barabira mu grillage. Ibyo bitabonetse, ibyo bintu bitigeze bibaho. Ndasohoka, numva ijwi rirambwiye ngo sohoka usenge, uhangane navyo. Iyo ageze kuhangana na Satani live, imbona nkubone, urugamba ruba rurangiye. Ruba ruheze, bageze ko rurangira, bageze ko ruhera. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ni urugamba rwa nyuma, sohoka. Kandi ganari nkiri muto. Ico gihe 2013 nari muto, nizo myaka 20 n'iyindi gutyo. Haleluya. Sohotse hanze, ntangura gusenga, mpangana n'abantu. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo sinyabu, ariko n'abantu n'abarozi babiri. Turahangana, ntangura gusenga mu buryo bugaragara, turabana navyo. Ndasenga Imana, uko nsenga, uko ndabyegera, nabyo bikabyimba, bigapfuha, bimvuma, kuko ibinyabu bipfuma. Ndasenga Imana kugeza igihe ubwoba buhera. Narababwiye ikigwanishwa ca mbere Satani akoresha ubwoba. Iyo guteye ubwoba abaguhejeje, ariko iyo ubwoba wumvise burangiye, intsinzi bayinje mu buzima bwawe. Uyu munsi ubwoba bwose buhere, winjire mu ntsinzi mu izina rya Yesu. Ndahangana navyo, ndasenga kugeza igihe imbaraga, inkomezi zabyo zihera. Yigeze kumbwira, umuntu wanga nyine ku musaga, arambwira ngo ndabona ngo igikorwa cy'Imana kiriko kiragenda neza. Acambwira ngo mbona ngo nabari batunze ibintu ngo biragenda hejuru, ngo byapfuye. Ndabubwira ngo nabanyi navyo bagiye gupfa ni batera. Ngo byapfuye. Ndavuga ati nibatihana nabo nyene bashebuja n'abayinabuja baje, ngo bihane babegera Imana bazopfa. Haleluya. Imbaraga zavyo zirahera, mbona ingufu zavyo zirabiheranye. Ikiyabu cyazamo cyaraduga
kikazamuka kikagera aho ngaho kikabyimba. Iyi ni ingwe, aka n'akayabu, ibi ni bike. Uko senga imbaraga zitangura kubiherana. Uyu munsi ubupfumu n'amareba bakoze ku buzima bwawe bimagwa inkomezi, bimagwa imbaraga, inkomezi zishira. Ubushobozi butangura guhera, mbona bitanguye kwegerana. Yuri korase magararanye navyo. Nzambona kimwe giciye munsi y'urugi, kirirutse kiragiye. Umuriro w'Imana uragufasha. Ikindi gica kiriruka kigenda mu gikoni, gihagarara hejuru mu gikoni ndani. Cyaratsa cyari gifite amaso mwijoro atabona, kimurika mbona umengana umuriro. Cyaraka ku buryo cyatsa amaso ukamengana amatara. Nari narumvise bavuga ngo ingwe ngo mwijoro iratsa amatara, avuga ati izi ni ingwe, izi sinyabo. Ndasenga gihagaze nk'ariya hejuru, ndinjira mu gikoni gitangura kumfuhira. Ndahamagara imbaraga zima, ndahamagara umuriro w'Imana, gica kirazunguruka kija guhagarara ku nzu hari kujya gatanu, gihagarara ku rupangu go kujya kane, mugabo rufatanye n'ugo rupangu. Kiranda turahangana mubiti isengesho, mbona kirirutse kigiye hariya muri senge sirisenga. Ijwi rirambwiye intambara irarangiye. Chandabaza wa mama, tumwana ameze gute? Arambwira ngo krize yaheze, yarangiye. Kuva uwo munsi kugeza isaha, uyu mwana ntarasubira muri krize, ubu yicaye muri Canada. Haleluya. Uyu mama arambwira ati none ni igiki no gukorera? Ni igiki no gukorera kugira ngo ndagushimire? Ati katari jewe. Arambwira ati nta kindi nokora, ngomba ndakudeklare kuko yari muri dossier yaragiye yaciye agenda abana arabasiga agenda Canada. Arambwira ngo ndagushira muri dossier y'abana banje uze muri Canada. Ashira muri dossier. Ndiko ndasenga ico gihe Imana irambuza ngo sigiye cyawe cyo kujya muri Canada nagukuremo. Ntumva ingene Imana imeze. Haleluya. Neza yamaze kunshira. Yarambwiye ati nubu kuko muri dossier urimo gusa waciva kuri liste yawe, ariko muri dossier urimo ati nubu kwinji tufate ngo muri Amerika kwinjira muri Canada nta ngorane nimwe byotera. Ari Imana irankana iranga ko nja gukora ku madora. Imana aranyoheje ndoa. Haleluya. Ikintu cyose kitari mu nzira y'Imana naho kitoba ari cyiza, naho cyo bari cyiza kimeze gute, ariko kitari mu mugambi w'Imana, Imana ni igihagarika. Ariko nimba kiri mu mugambi wa ntawo gihagarika no kuri kw'Imana, ntawo gihagarika. Ubako byari byaheze nenagi. Impamvu ubumba niyo ndi ni kubera ko nabo bana baragiye. Niyo bana bandi, ariko hariho bamwe muri mwebwe bataba barakizwa. Haleluya. Ni bande bakirijwe hano muri repentance, babatirijwe hano ku Musaga, bazamura ibiganza. Bazamura ibiganza. Ni murabe mwari gukizwa ryari? Ndiko ndirira amasikro nyonyo. Byari gushoboka, ariko Imana niyabyemeye. Yashaka yuko mukizwa. Kuba dutanguye hano hamaze kubatizwa abantu barenga 150. Abo bari gukizwa ryari? Abo nabamaze gukirizwa hano, abamaze gukira ingwara, abamaze gutabagwa n'ibihumbi. Burya abumva ubutumwa bwiza bakaza nibo bake, ariko abandi batabari hariya tubwira kuri radio nibaze nibo benshi babohoka. Byari gushoboka rero ko Imana ibyemeye. Haleluya. Ibyo byose nabivuze ko ndabikuye kuri aka kantu, kuri iyi nkuru ndeko ndababwira ingene Satani yitiza imibiri y'ibikoko. Hari igihe Satani yitiza imibiri y'inzoka, akitiza imibiri y'imibu, ukaribwa n'umubu ukuriye, kuva uwo munsi ukagwara kanseri.
ari umuntu umwe nariko ndasengera muri biro. Haleluya. Yari afise ikibazo cyo mwibere. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo numubu wamuriye mwijoro. Ariko ntabwo wari umubu usanzwe, wari umubu warungitswe n'abadayimoni. Bamusigamo ubumara, bamusigamo icago. Ariko ijwi ry'Imana rirambwira ngo aratabagwa ko yageze ku musozi w'Imana. Rero Satani yitije uwo mubiri w'igikoko. Amen. Iriya sangi yaniriko irakora. Ushobora kumbesha. Uziko yambeshe. Yambeshe. Haleluya. Ndarabira hasi sura kwiraba. Ubu nariko ndaraba narinze muri saa 5 n'iminota 5. Umbe saa 6 girishiki. Satani amaze kubona ivyo vyiza byose Imana yakoreye umuntu, amukuramo, aravuga ngo jya kuri iki giti. Imana yanse ko mwogira amaso abona. Ari umuntu yigeze kumbwira ngo none ngoko ngo Imana ngo yari yambise Adamu na Eva batabona, mwese atabona ubwambure bwa mugenzi we, ngo none bari kuvyara gute, bari kurondoka gute? Nacenda mwishura ati inka irambaye, irabizi ko itambaye. Impene irambaye, irabizi ko itambaye, none nirondoka. Ngo vyari kuba biteye isoni. Ubu tuba tugenda tutambaye, ariko ntabyo tuba tubona ko tutambaye. Igituma ubibona ko utambaye nuko ubwiza bwakuvuyeko. Haleluya. Nuko ubwiza bw'Imana bwagiye. Umuvumo warinjiye wambura umuntu ubwiza bw'Imana. Ngo ajya kuri ca giti, ajya kuri ca camwa kimenyekanisha ikibi n'iciza. Ngo akiriyeko, ngo acashira ko n'umugabo wiwe arajya. Ngo umugabo ari baca babona bari gusa, umugabo atarajya bari bacambaye. Muri bazi iki kintu, Adamu akiriye niyaciye yambuga ubwiza bw'Imana. Ariko no Eva akiriye ko yagumye yambaye ubwiza bw'Imana. Ariko amaze kugiha umugabo ngo arajya, bamaze kucijya ngo babona bambaye ubusa. Kubera iki? Eva akiriye ataciye yambura ubwiza bw'Imana. Ariko Adamu agiye gusa ubwiza bw'Imana bukamuvako. Ni kubera ko ububasha bwari mu mugabo. Imana yari yavuganye n'umugabo. Haleluya. Ubu autorite yari mu mugabo. Imana tugirire neza. Ibi bintu mubona isi iri kirabamwo, bafata ibintu babicurika. Aha muri Afrika hari umugore yo kwirukana umugabo. Ariko muri Amerika, Europe, Asia, muri yabihugu bimwe Asia si cyane, ariko Europe, Amerika, Australia, umugore arabyuka mu ijoro akakoma umugabo ati hewe tigute, tibimeze gute, byuka sinkigukeneye, sohoka, tekera. Ariko umugabo nashobora kubwira umugore ngo sohoka, yihenze umugore akora ku gatelefone. Impamvu ni yahe? Satani yafashe muri Amerika, i Burayi, umugabo agira nka 5 imbere y'amategeko. Hatangura umugore, hagakurikira imbwa, hagakurikira akayabu. Hatangura umugore, hagakurikira umwana, akayabu. Umugabo agira nka 5 imbere y'amategeko, akayabu karamusuma kamwitwariye.
warira uri umugabo ubu uyo nuruva gusenya. Barafashe ibintu barabicurika, umugabo nta jambo agira. Haleluya. Ariko ububasha, uburenganzira buri munsi y'umugabo, niwe afise authority. Okay, so kuvuga ngo nuwo kuganza umugore ngo amutegeka mugendereko, ariko niwe mutwe. Kuko umutwe ntushobora gusuzugura umutumba, ariko niwe muri deri w'umubiri. Umutwe niwe ukontrola, niwe utegeka, ariko tuwuciye tukawukurako biba birangiye. N'umutwe ntushobora kugira agaciro, n'umutumba usigaye ntushobora kugira agaciro. Ariko niwe ukuboko twoguca umuntu akabandanya, ukuguru twoguca umuntu akabandanya ariho, ariko ndishobora guca umutwe umuntu abandanya. Bishoboka. Niwe yari afise icyo yavuganye n'Imana. Haleluya. Umuntu kuva uyo munsi ahinduka ubuvumo. Imana ikintu cya mbere yatanguye kuvuma, yavumye Satani, yavumye inzoka, kuko niyo yari yemeye kuba igikoresho cya Satani. Ivuma inzoka, Imana irayibwira ngo ko wakoze ico, kuko nta masezerano yari ifitaniye n'inzoka. Ndakuvumye Satani, ko wamwemereye, ndakuvumye. Ubaye igikoko kivumye. Kuva uyu munsi uzogenda ukwega inda hasi, amaguru acarapfako, yari ifise amaguru caravako, amaboko acaravako, itangura kugenda ikwega inda hasi. Ubundi muvumo yayihaye ugira kabiri, irayibwira ngo uzogipfu, uzotungwa n'ivu. Ubundi inzoka, ziya nzoka ziba mu ishamba kenshi itaronse ikintu ifata ijya itungwa n'ivu. Haleluya. Mwabadamu mwe vuga ngo sa, n'abadamu muri mwebwe bahora batwaririza ivu, ugasanga yatwaririje ivu, wowe watewe n'umwuka w'inzoka. Haleluya. Uba watewe n'umwuka w'inzoka. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Kandi hajya reka nakubwire, usenze Imana ugakubita iriya daimoni, vyohagarara. Uba watewe n'umwuka w'inzoka, umuvumo w'inzoka uburi nyuma yawe. Umuvumo w'inzoka ubugufashe. Ngo narironse ivayo vyahe. Vyatera umwe yari ngahejo yatubwiye ngo umugore wiwe itwaye inda ya mbere, ngo acamubwira ngo numva nshaka ikiyeri. Sha ushaka ikiyeri cyangwa uragikumbuye? Sikugitwaririza uragikumbuye. Reka ndababaza, woshobora gutwaririza pizza utigeze uyibona? Wotwaririza hamburger utigeze uyirya? Ata wigeze uyibona? Abagore benshi rimwe na rimwe batwaririza iby'ubuzima bwabo bari babaye. Mbwira ukuntu umugore yotwaririza kwanga umugabo wiwe. Bariho umugabo akakunukira. Ni normal ivyo bintu. Ibishoboka. N'abadaimoni. Biriya bintu byo gutwaririza birimo abadaimoni. Birimo imyuka mibi ngo sinshaka kumubona. Cyangwa abandi agatwaririza kumukunda. Ebana. Iyo tuma ntwariza kunkunda.
kunkunda asho uzontwariritse kunkunda uzurampeka mu gitondo imbere yuko ngenda ibaze yatwaririje ndamunukiye amezi 9. Bwana sifiwe. Uyu muvumo Imana yavumye inzoka warayikurikiye kugeza n'uyu munsi. Imana ibwira inzoka ngo uyo mugore niyakwitanga azokumena umutwe, nawe niwamwitanga uzomukomora. Ndagomba uyu munsi twitange Satani tumena umutwe mu izina rya Yesu. Atwitanga nitumwemera ko atwitanga, turamwitanga tumumena iki? Umutwe. Tumena umutwe. Uyo muvumo warabandanije. Katuve ku muvumo w'inzoka tuje ku muvumo w'umuntu. Imana ibwira umugore ngo ko wumviye inzoka ukajya ku giti nakubujije kimenyekanisha ikibi n'iciza. Adamu na Eva bari babayeho bameze nk'utwana. Ibiyumvira ibyo ku mugoroba, urumva ngo ndazbiraza kugenda gute, ivyejo bari bifitiye ubwonko nk'ubw'uyu mwana. Bari bibereye atangorane bifitiye, ikintu cyose bakeneye bakironka. Atiyumvira ngo abana bazoja kwishure gute, abana baziga gute, nzokubaka gute. Ubwo buzima ibyo n'ibyari birimo. Imana yarabashugurikira. Kujya ushugurikira umwana wawe niko n'Imana nayo yabashugurikira. Umuvumo utuzanira imiruho, umuvumo utuzanira amagorwa, udukura mu bwiza Imana yadushizemo ukatwimurira inyuma yabwo. Umuvumo ni ikintu kibi. Haleluya. Ari ikintu muri Katolika bavuga ngo iyo umuntu wese avutse ngo avukana icyaha cy'inyanduruko, sivyo? Iyo umuntu wese avutse si ukuvuga ko avutse ari umunyabyaha, ariko avukiye mu cyaha cya nyina. Niyo mpamvu baba barabyoroheje, umwana avutse bacyamubatiza ngo bamurinde icyaha cy'inyanduruko. Hica he? Haleluya. Jewe mvutse baciye bambatiza, ngaheze nk'indwi imwe baciye bambatiza. Kubera ko data yari umunyedini w'imbere, yari umumenyesha Imana, yari umuvuga butumwa hariya muri Katolika. Haleluya. Rero baba bashaka ngo bamukure ko uyo muvumo, numugire ko ububasha, numugire ko ubushobozi. Ariko bakubatiza batokubatiza bazogukura ko muvumo wo gusonza. Ko gusonza ari umuvumo se wavuye kuri Adamu. Ugira gutya ugabona akana, abavyeyi mubona akana kanje ni karakwiza umwaka, mugabo uzubona kakaja kwishakishiriza ibere, kakaja kwironderera ibere, kwibaza pitugana uyu n'umuvumo w'inzara kwironderera. Uko kuntu ushugurika urondera wiruka urondera kuntu wobaho byavuye mu cyaha Adamu yakoze na Eva bakoze. Gukora ni byiza, jambo ry'Imana rivuga ngo udakora nakwiriye kujya, ariko ntabwo byavuye mu gushaka kw'Imana. Imana yari ikeneye ko tubaho atayindi mibabaro, atabindi bituruhije, ituronderera, itwirukira. Haleluya. Ubushize narababwiye kwa Mungu, narababwiye ingene Imana ngo yababajwe na Isirayeli, ukuntu Isirayeli yataye Imana bikaja kurondera abandi bagabo hanze, ikaja gusenga ibigirwamana.
irababara, itanga akarorero, igatanga kuri Hoseya. Haleluya. Bari baravuye mu bwiza bw'Imana, mu bushake bw'Imana. Hari umuvumo utubamo ukomotse mu batuvyaye, ukomotse mu bavyeyi bacu, kubera data hari ibyo yabayemo, hari ibyo yagendeyemo, nanje bikangira ko ububasha. Nasenga nkaja mu idini, nkabo w'imbere, nyitwa umukozi w'Imana, ariko hariho umuvumo w'ibyo data yagendeyemo, bikankurikirana. Umuvumo wo mu maraso, twakuye mu maraso y'abavyeyi bacu. Sinzi gituma Imana yagarukanye ibi bintu ngo ndabigishe bino bintu. Iyo jambo rigarutse rimwe kabiri gatatu, Imana ibibona ko ari abavyumvise n'abandi bantu batavyumvise. Amen. Uyu munsi Imana ikubohora umuvumo ukomoka mu maraso ya mama wawe. Uyu munsi Imana ikubohora umuvumo ukomora mu maraso ya papa wawe. Haleluya. Ubohoke ibyo papa wawe yakoze, Imana ibikuvanemo, usangira amaraso na Yesu. Sangira amaraso na Yesu. Kubera ko papa wawe yari umupfumu, cyangwa sogokuruza wawe yari umupfumu, n'atari n'umupfumu, yari afitanye imigenderanire n'abapfumu, yari afitanye imigenderanire n'abarozi, imbaraga z'ibyo yakoze biriko birakugira kingaruka. Uyu munsi uyu muvumo ukuveko mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uyu muvumo ukuveko mu izina rya Yesu Kristo. Widegenje ubicare mu gishasha. Umuvumo w'amaraso. Ibwira Adamu ngo uzoruha, uzorima ivu wavuye muri rime, ukuremo ibyo kurya. Haleluya. Agira imiruho, atangura gusufura, tangura kubabara, tangura kuruha, tangura kubiriyashu. Ubwiza bw'Imana bubavako, atangura kuja kurima itongo Imana yari yamuremeye. Imana irarinyegeza, ntibasubira kuribona. N'uyu munsi Edeni irahari, ariko ntidushobora kuyibonesha amaso yacumuye. Tuzoyibona wa munsi tuzoba twambaye umubiri utagira icaha. Reka nihute. Umuvumo wo mu maraso, Imana ikubohore. Hari amafamiye, hari imiryango usanga ibayeho mugabo itagira urukundo. Hagati y'iyo miryango ugasanga nta rukundo ruhari, ntibumvikana, n'abavukana ntibumvikana, ariko babikurikirana ugasanga bifise iyo bikomoka kuri basekuru babo. Wakuze so wawe cyangwa sokuru wanyu babwira ngo ujya muryango muze muwirinde, n'umuryango mubi Satani yawutandukanije kuva kera. Iyo miryango ikabana itagira urukundo. Haleluya. Mwe mu Imana yambwiye ngo ndababwire, iragomba gusubizaho ubumwe mu miryango bwavuyeho bivuye kuri za karande ziwanyu. Ubumwe mu miryango, ubucuti bwahavuye, Imana iragomba kongera kubugarukana. Ugasanga muri ofisi imiryango iteye imbere, ariko hariho n'abandi muri iyo miryango bakenye bo hasi, kandi batoba bakene. Hari ikintu hagati yabo kibatandukanya, ntibafitaniye ubucuti no gufashanya. Haleluya.
abanyacubahiro baramenyana n'abakene nabo bakamenyana, batumirana kuri levo uko zigenda zireha. Hari abantu batazwi muri iyo famiye kubera karabo hasi. Reka ndakubwiza ukuri, ikizokwereka ko iriya miryango yari hari umunsi Imana izogukura kico ceyi ikaguhezagira, uzobona bimatanya natwe bigenze gute, aba baje gute ko jewe bari baranyibagiwe babaye inshuti gute. Ni kubera ko Satani yari yarabatandukanije, agushira munsi y'ubukene, agushira hasi, bituma hashiraho ikintu cyo kubasepara. Iyo ubutunzi buje ubona bakurondera ukabona bigenze gute. Satani yatandukanije imiryango, ariko uyu munsi amasengesho y'uno munsi araza kongera kubahuza, araza gushiraho ubumwe, araza gushiraho ubucuti. Rabo wowe ufise umuvumo n'umugore wawe afise umuvumo, iyo mivumo rero murayikoranirije hamwe muyihaye abana banyu. Mbwira ukuntu aho hantu hazohikura. Afise imivumo ya se, afise imivumo ya nyina, iyo yose mwizingiriye. Yavuze ngo abana mwavyaye babohoke, bidegenje mu izina rya Yesu, bareke gukurikiranwa n'ibyo mwebwe mwakoze. Ndavuze ngo nugasuye gukurikiranwa n'ibyo papa wawe yakoze, n'ibyo mama wawe yakoze, uri kurishura amadeni utari. Papa wawe yapfuye ari amadeni, ariko niba uri kurayishura. Ndatangarije ubuzima bwawe uyu mwanya nino saha, amadeni yose yari yarafashwe biciye mu bavyeyi bawe, ayo madeni akugweho uyishurirwe biciye mu maraso yande ya Yesu. Banki uyifashe kideni ugapfa, banki ntabwo iza kwishyuza abana, iza kuraba amasezerano gusa yabaye. Imana ikubohore muvyeyi. Banki iza kuraba amasezerano mwakoze, abavyeyi bakoze. N'ubu mwebwe muri mu muvumo w'abavyeyi banyu, muriko murishura amadeni yabo. Amasezerano bakoraniye ku bapfumu, amasezerano bakoraniye hagati y'abarozi, hagati y'ibicaniro bubatse, muriko muraza kwishura. Ndatangaza itangazo rihinduranye ibintu, ibyari hasi n'ibije hejuru, ibyari kuzimu n'ibije hagaragara. Imana nizura ubuzima bwanyu, ureke kuba mu madeni, ureke kwishura ibyo utazi. Aminie ataona ahadizi nadu. Aminie ataona ahadizi nadu. Uizera azobona ayo masezerano. Uizera azobona ayo masezerano. Uizera azobona ayo masezerano. Ugiye kubona amasezerano masha. Ezekiel 16 yereka umurongo wa mbere, atwereka amakuru y'umuntu yavukiye mu muvumo wa se na nyina. Ngo amamo yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani. Nyoko yarinde umwamori cyangwa umuheti. Amamo yawe n'amavuka yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani. So yari umwamori, nyoko yari umuhetikazi. Amavuka yawe ntiwagabiwe, amavuka yawe ntibagusepaye na cordon ombilical ya mama wawe. Wagumye umatanye
n'ibyo mama wawe yakoze. Wagumye umatanye n'amasezerano ya papa wawe. Ndavuze ngo uyu munsi Yesu agukate umukondo wasigaye ufatanye n'umukondo wa mama wawe. Ntabwo wabyumvise ubuzamuye haleluya. Ngo mu mavuka yawe muri uwo mu gihugu cy'i Kanani, nyoko yari iki? Yari umuhetikazi. Uva mu muryango w'abaheti uyinjire mu muryango w'abana b'Imana. Ngo amavuka yawe uvutse ntibagukunze. Hari abantu kubera ko affection bahawe, atarukundo kwa kibyeyi bigeze babona, ibyo bikomere barabikuranye. Ntiyigeze yumva umuntu amubwira ngo mpore mwana. Ntiyigeze yumva umuntu amubwira ngo ndagukunda. Ntiyigeze yumva iryo jambo. Yakuranye ibikomere kuko mu mavuka yiwe ntiyigeze ashigwa ko ikimenyetso cy'urukundo. Uyu munsi wa gatanu ni itariki indwi z'ukwezi kw'indwi, ni umwuzuro w'Imana. Haleluya. Ejo abari bahari narababwiye ngo uno munsi ni itariki 6 z'ukwezi kw'indwi, ni umwuzuro w'Imana n'umuntu. 6 ni igiharuro cyuzuye cy'umuntu, 7 ni igiharuro cyuzuye cy'Imana. Haleluya. Imana yafashe ku munsi ugira 7 ntiyakora, ifata ibikorwa yari gukora ku munsi w'indwi ibyimurira muri wewe. Iravuga ngo ibi bikorwa jewe nsigaje nari kuzokora, genda ubibandanye. None wewe ubona uri kurakora ubushake bw'Imana, uri kurama umuzuzo w'Imana. Uyu munsi ikintu cyose Satani yagushiriyeho nk'akarimbi kandi cyari gwawe, wategerezwa kukibamo, wategerezwa kukigenderamo. Ndatangaza nangariza ko karimbi ngo gapfe. Iyo tuvuza karimbi abarundi cyo kintu baragisobanukiwe. Haleluya. Haleluya. Akarimbi ni ikintu gikomeye kuko kugira ubutaka ni ikintu gikomeye. Iyo umuntu agombye kukwiba afata itongo ryawe ahari urimbi amaborne akayimura, agafata karimbi akari gashinze hano agatambuka nk'inambu kimwe akagashinga hano. Iyo uri kurabiraba menga gutwaye akantu gato imetero imwe, ariko nimba itongo ryawe rivangari gashikari ufata izi metero zose zo ngaha abazijanye. Iyo Satani yimuye akarimbi kawe akakimurira hatariho, abatwaye ubuzima bwawe, abatwaye umugisha wawe, abatwaye iterambere ryawe. Ndavuze ngo ave mu burindi bwawe, aveho. Lord time in years ago. Imana iguhezagire mu izina ryande Yesu. Ikure hako karimbi washiriweho n'abantu baravuga ngo genda cya mu gisagara mugabo uyu muvumo wo kuzerera uzogukurikira, ntuzigera ufata ikintu uzobibucumbura wabe nk'umushitsi, na kintu uzokwigera uhakura na kimwe gifatika. Abandi bazotera imbere uri kurabiraho ugashinga ibutike hagati y'abandi bazishinze, iyi wawe igahomba, abandi bagacuruza bigacamwo, ariko wewe butike yawe igahomba. Abandi bagacuruza irengarenga zikabazamura, ariko wewe ugatanguza miliyoni 10 zose zigahera. Kibaza ibi nibiki ndiko ndabamwo? Satani yagushiriyeho akarimbi. Haleluya. Ukavuka kagera mu myaka y'ubuyabaga uri umwana w'umukobwa, abantu bose baraba bagatangarira bakwita ikizungerezi muri ya mvugo y'iki gihe. Kujya mwana ikizungerezi cyahehe. Haleluya. Kwari munsi y'umuvumo ubwo bwiza bwawe bukagupfira kubusa. Shika mu myaka 30 kinjira muri 40, abakurondera bose bava bakagera bakubona mu mwuka w'ubusambanyi gusa. Ibi umuntu akagera igihe
naho yubaka urugo ukaja mu rugo mugabo umwuka uyo mwuka ukagukurikirana ibigabo by'ibyigenze bikaguma bigushakisha kandi uri mu rugo rwawe cyane ibi hari umwuka wari muri so wari muri mama wawe uri kuragukurikirana uyu munsi uyu mwuka ukurekurane n'abana bawe ukurekurane na bene wanyu ukurekurane na famiye yawe ukurekurane n'umugabo wawe n'ahatari hano cyangwa umugore wawe ubarekure mu izina ryane rya Yesu. Aminiye ataona ahadi zinadu aminiye ataona ahadi zinadu. Umuvumo w'ivyaha, haleluya, umuvumo w'ivyaha. Ivyaha nimba ari ikintu gikomeye kizana umuvumo mu buzima bw'umuntu, kinakomeye no gusumba ibindi byose, ni icaha. Icaha muri India yaririmbye avuga ngo kiraremereye nk'amabuye. Amen. Icaha nico cyatumye Adamu na Eva batandukana n'Imana. Iyo ukoze icaha nata muntu yoba yakubonye ko wagikoze, nata muntu numwe yoba yabonye ibyo wakoze byose, n'umuvumo na makara wikururiye wikwegeye. Icaha ni kibi, twikure k'icaha kuko niwo muvumo urengeye yindi mivumo yose. Haleluya. Abantu baje mu nzu y'Imana, ariko bageze mu nzu y'Imana birabananira guhinduka, bagumana ingeso zabo za kera, bagumana ingeso z'ubuzima bwabo bwa kera. Ibyo bagenderamo kera baravyimukanye mu rushengero, baguma mu mafuti no mu manyanga ya kera. Uri kura kwegera urugo rwawe, uyo muntu ariko arasinzira, zurarabo mwicara. Icaha haleluya. Caha reka tuvuge ibyaha nka bingahe abantu babayemwo bitumye ubuzima bwabo buja mu kangaratete, byabateye umuvumo ukomeye. Ibyaha iyo tuvuze ubusambanyi, ariye tucumba icyo caha muri rusangi. Tuvuze ubusambanyi ukumva ko tuvuze uriya muntu yagiye gusambana kwa maraya, cyangwa uriya muntu yagiye gusambana n'uwundi muntu runaka, tukaca twumva ko ari cyo caha cy'ubusambanyi. Ariko umuntu arinze agera kuri etape yo kuja kwa maraya, cyangwa akagera kuri etape yo kuja kuryamana n'umuntu bagakora icyaha cy'ubusambanyi, nabwo kiba cyahereye ngaho uyo munsi gitanguriraho. Muri batangura gukura ikintu cyitwa ibyifuzo. Ibyifuzo bigakura mu muntu. Bibiliya iratubwira umusore yitwa Amunoni ngo yagize icyaha cy'ibyifuzo cyo kwifuza mushiki wiwe Tamari. Muri umvira icyo cyaha, mushiki wawe. Ariko Tamari yari afise ubwiza bumeze gute? Ngo yifuza mushiki wiwe Tamari. Iki gihe tugezemo cyanyuma abantu basigaye basambana nabo bavukana.
n'umuvumo ukomeye cyane. Haleluya. Abana banyu muze mubazigama. Hari igihe ubona abana bavukana ngo bari mu cyumba bararyamanye ngo ntangorane, kumbe satani yarabateye. Je narigeze kumva umuntu yarongoye mushiki we amushyira mu nzu, babana nk'umugore n'umugabo, ariko n'umuvumo uteye ubwoba. Tamari asambanywa na musaza wiwe yitwa Amunoni, ngo aragwara ashira umunywera, ngo agenda yonda, ubwiza bumuvaka atangura konda, kugeza igihe bamubaza tariko Amunoni ubuziki ko wishwe n'ibyifuzo. No, namubwiye ko wishwe n'ibyifuzo, wako tugenda tubona ugenda wonda ibyifuzo. Iyo umuntu agira ibyifuzo bituma mu buryo bw'imwema agenda yonda, imwemu yiwe ikonda hakubyibuha. Haleluya. Mubaririmbyi uyo mwuka nukwiriye kubamwo, muravukana. Haleluya. Ugasanga muri korale hari utugwi, kila mtu na demo wake, umwe wese n'uwiwe, muraririmba. Reka ndababwire, aba mama mwese mwaciye muri fiançailles, ninde yigeze akora fiançailles muri mwemu n'abagabo? Muri mwemu nguri muri mwemu yera, uri kwaresha muri mwemu yera. Ngo jewe namureheje muri mwemu yera, uri marayika. Wamureheje bivuye ku kwipfuza. Haleluya. Bibiri iravuga mu gitabo cya Yohana, hari abantu bavuga ngo abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo nabwo babyawe no kwipfuza k'umugore n'umugabo. Ibyifuzo rero iyo byinjiye mu muntu bimumara imbaraga. Kenshi iyo abantu bari muri fiançailles hari igihe n'amavuta agabanuka, kubera uwushira mu mutwe cyane niwe urota, ubona ngo namweretse. Wamweretse gute cyangwa wamwipfuje? Kubera ko ubu message mwandikiranira ngo Imana yamunyeretse, yamukweretse ryari cyangwa byavuye ku byifuzo byawe. Haleluya. Niyo mpamvu jewe ikintu cya mbere nirinze kuva nkiri muto, sinigeze nkora copinage. Bya bindi abandi bakora bari ku ishure ngo uri umukopine wanje, no, sinigeze ndabibamo, kubera ko nasobanukiwe ko bimara imbaraga. Ndangwa bitangiye kumara imbaraga uri mu windwi 6e primaire, ubu basigaye bakundana biga mu wa kane. Twigana n'agahungu kamwe twiga muri 6e primaire, kagakundana n'agakobwa kiga mu wa kane, ngo n'umushere wiwe ndabika n'ubu menga ndababona, ndavuga ati ko aho umwe ni mwasazi, wewe wiga 6e nawe yiga 4e, kwanza menga yiga mu wa gatatu, ngo barakundanye. Ibyifuzo bikwega umuvumo, kuko utangiye kugira ibyifuzo bigukwegera gukora icyaha. Amunoni akigira ibyifuzo ntiyari bwakora ubusambanyi mu buryo bufatika, ngo ariko abantu baramubwira ngo ko wagize ibyifuzo ko wagiye wonda ushaka iki? Arababwira ngo nipfuje mushiki wanjye Tamari tamubura. Baramubwira ngo iki tumukuzane, ati abakomisiyoneri baragenda baramuzana. Yari yagize akantu, arababwira ngo mumuzane mumubwire ko nkeneye kurya umutsima yacumbye, ko ni nawe ujya uwo mutsima yacumbye inzara izo birangiye. Araza ageze muri saro, arababwira ngo nimumubwire yinjire mu mpete.
kirofa Tamari yinjire mu cyumba. Tamari cyari kirofa uwo munyerekano mu ikofi ngo bamfashe ku ngufu. Bagufashe ku ngufu, baragufashe ku ngufu, bagutera inda ntiwavuze, indi irakura ntiwavuze, imaze kuja ku mugaragaro tuyibonye ngo bamfashe ku ngufu. Barabishiriye umunsi bagufata ntiwigeze uvuga, ariko kubera ko inda yagaragaye ngo bagufashe ku ngufu. Ahubwo bakweze na bakweze washaka kurira. Haleluya. Cyaha cy'ibyifuzo. Yesu ukuntu umuntu yo kwifuza mushikiwe. Tamari amaze kumva ivyo byari bicoroshe. Naze mu cyumba nivyo byari bisanzwe kuza kora musaza wawe. Byari byoroshe, byari bisanzwe. Araza aragezeyo, ariko agezeyo Amunoni aravuga ngo nimutaramura abantu bose. Ancumbira utudutsima turi babiri. Byari biheze. Bose bage musigare mwenyine mu cyumba. Ngo aca musimbirako aramufata. Tamara abwira Amunoni aramubwira ngo ntukore ikizira kingana gutyo muri Isirayeli naho no tworonka dukwigwa. Genda ubisabe data akume tubane nk'umugore n'umugabo, ariko ntukore ico kizira kingana gutyo muri Isirayeli. Nabyumva gute wewe wemerera kwa gasore kagukora kwitako ukarendeka, agakora kwibere ukarendeka. Emwe nawe menga nikijungu bariko baragaza. Uzi bakubise wagomba kurira. Uri kura kwega umuvumo mu buzima bwawe, kandi uri kura kwegera umuvumo abana bawe uzovyara. Imana idukure kivyo. Benshi muri mwebwe mwagendeye muri ubwo buzima muri kahise, ariko nimwigeze mubohozwa. Wumvise umenga ni kawaida, nibisanzwe ko nabatijwe mu mazi menshi, warakorewe deliverance y'ibyo ni wakoze. Baragukora kora uko wishakiye. Haleluya. Cyaha ni wa muvumo wa mbere uteye ubwoba. Icyaha ngo aramufata, amaze kumufata ku nguvu, ahejeje kumusambanya ngo urwanko yamwanse rwasumbye urukundo yamukunda, ngo aca muhindira hanze. Ati wewe wamamagaye mu bugwaneza none umpindiye hanze. Ngo Tamari waca yitanamurira ko umutamana wiwe yari yambaye, yisiga umunyota yipfuka mu maso, yasubiriye kuja mu bakobwa. Ico kintu Tamari akoze, ico kintu Amunoni akoze, nawe yagikomora kwa se. Ibyari ibintu bipfuye kwiyandukiza. Dawidi yari yarabikoze nawe, asambanya muka Uriya. Rero nyene ibintu bigenda birakwegana. Ico cyaha Dawidi akoze agasambanya muka Uriya cyatumye umwana bavyaye apfa, bituma Uriya yicwa. Icyaha kizana urupfu. Uri kura kwegera urupfu ubuzima. Haleluya. Bigenda gute ngo umugabo ave mu nzu asize umugore wiwe mu nzu agende kwa maraya? Ariko nuko mutari bunyishure, uba wabuze iki wawe? Kumbure si mwebwe n'abari kwadukurikirana kuri YouTube, uba wabuze iki? Mwabagore mwe
mwe bivyigenze, mwabagabo mwe bivyigenze, uba wawuzi iki mu rugo rwawe? Bigenda gute ngo umuntu akora ibyaha? Byari ibintu nashobora kumva, umuntu adashobora kusobanurira ngo ndabyumve. Ngo urumva ngo umukozi bana ngo n'umubiri, wowe ufise umubiri twe tudafise. Twebwe dufise imibiri y'ibyuma. Ko twihangana, ko twihanganye kuva mu buto. Haleluya. Mwabasore mwe, nivyakunanira kugororoka, uze witeka imfane, nuze uvuge ngo bose byarabananiye. Nibisobanura ko byakunaniye n'abandi bose byabananiye. Haleluya. Umuntu agakora amanyanga, ukaba mu idini, mugabo byaranse kukizwa, byaranse kubohoka, cyari imborerwa mu ibanga, ngo akavinyu ngo nawe, ariko nawe cyemuna nibaza abadayimoni bo mu gisagara n'abaruguru biratandukanye. Yewe sinari bwigere mbona umuntu ushobora gukora deliverance ukwezi imyaka 2-3 igahera tumukora deliverance ataraboka ruguru. Ariko ikibazo ni cyahe mu gisagara, abantu baraza tukabakora ama deliverance mugabo bafite tunyanga, ukamubohoza mugabo akava ku gicaniro acomoka mu tundi tunyanga. Muntu kugira bohoke ntibiku daimoni mwakuye muno munsi ejo mukayisanga yagarutse, bigenze gute? Kera abantu je naho mbona dusengera abantu ruguru, umuntu ari inzaza akaza mu rushengero yabaje gukizwa ntiyabaje guhenda amaso y'abantu. Ariko uyu munsi tukuntu two mu Buyenzi mugani wa Gitwaza twarinjiye no mu rushengero tunyanga muri korale mu basenzi mu bavuga butumwa. Bimeze gute? Niyo mpamvu abantu batabohoka. Kubera iki? Ntibakizwa. Abantu bagize agakiza k'igisirimu, agakiza k'igisirimu. Daimoni uzoyizana ko ubwo busirimu bwawe, izokumara amaze kuvumbagarize mu byondo, kandi waje wambaye impuzu zera, daimoni bitagira isoni itabona ko nambaye neza. Daimoni uzoyibwira ngo wize amashure, daimoni uzoyibwira ngo uri umunyabwenge, daimoni irakuvumbagaza ikakumaramariza mu bantu waje witeye feshe. Haleluya. Mani irababazwa n'abantu bama babwirwa buri munsi ubutumwa bwo guhinduka. Ufise umugabo muri telefone yawe hari nimero, uzi ko iyo nimero amwe umugabo wawe yoyibona. Abagore rero nabahatari, umugore afise ubushobozi bwo kwandika message ari karafuta. Yesu no bishobora. Umugore ashaka kurusha message z'abantu 10 mu mwanya. Kujya ushobora gufasha gukora ibintu 5 rimwe, niko no mu telefone ushobora gukora ibintu 5 ukandika abantu 5 uriko bose uko babisho. Ibindi biki ivyo urabikora, Imana igahora, ariko izobigaragaza, izobishira ku mugaragaro. Ayo manyanga bisumuhabara mwibanga, ufise ukugurira amamenshi, ufise ukugurira ikirato, ufise ukugurira isakoshi nziza. Ibyo byose uronka bidaciye mu nzira nziza, ndakubwije ukuri, n'umuvumo uri kuyakwegera ubuzima bwawe, uri kuyakwegera n'abana bawe. Mana yambwiye ngo ni ubohoke ku byaha. Bohoka kuri ibyo byaha mugenderamwo, ayo mafuti mugenderamwo mwibanga muhishahisha. Ibyo urabikora nanjye ngahora, ariko uri kurahisha umuriro ejo uzaka. Biravuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza
bivuye mu nyonga z'umwami. Ugatwara inda ukayikuramo mu ibanga, ntawabibonye, nakamizwe n'ingoma. Ariko reka nababwire, akari mu nda y'ingoma akamenywa n'uwayikanye. Urabizi ko wabikoze n'abantu batabizi. Mwihane muhindukire, byaha byanyu bihanagurwe, bihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana. Imana irakeneye kubabohora, ariko banza mubohoke kuri izo ngeso zanyu. Mwihane. Yesu ataraza urupfu rwoza, utunganye ibyo mu rugo rwawe. Yesu urupfu rwoza, utunganye ibyo mu rugo rwawe. Oh, Yesu ataraza urupfu rwoza, utunganye ibyo mu rugo rwawe. Yesu ataraza urupfu rwoza, utunganye ibyo mu rugo rwawe. Ndakurahiye n'ibyo wakoze mu myaka 20. Imana yarabibitse, Imana yarabisevinze. Za message wandika mu ibanga, Imana yaradisevinze. Igitondo kimwe izobicisha imbere y'amaso yawe. Izobishira imbere y'amaso yawe. Uri njyajya, uri umwicanyi mu ibanga, Imana data nizoreka ugwamfu n'uburo bikurane. Igihe kiriko kiragira ngo ikuremwo ugwamfu. Igihe kiriko kiragira ngo Imana ikuremwo ugwamfu. Keneye ko tukubembereza, tukubwira ibisosa bizo gutera diabete, tukubwira ibiryohera umutima buri munsi. Uwo kwama ku vyamwa vya buri munsi ukaba umuntu. Izi ntete nazo nimuzakire, pokea akiri izo ntete. Mwihane mubohoke ku vyaha, mubohoke kuri telefone. Abantu barakijijwe ariko telefone byananse ko bazibohokako. Amafilme pornography bayaraba kuri kwamye, udufoto dupfuye uturaba kuri kwamye. Nangorane telefone warakijwe ko telefone byaranse kwikizwako. Ufise amasite urabira ko amafilme y'ubikoza soni. Saa 8 y'ijoro umugore wawe ajyamye cyangwa umugabo wawe ajyamye, ubugiye muri utwo tu video. Abandi atamuntu n'umwe akubona, ubugiye muri utwo tuntu. Ugira saa 8 y'ijoro ukaja muri dushe kwisambanya. Ugira sangape uba muri uco caca buri munsi. Kiriko kirakura kigiye kuvyara urupfu. Ariko Imana ishimwe ko wumvise iri jambo. Uyu munsi ni wagyumva ukagyumvira ugahindukira, Imana iraza kukubohora iguterure igukureyo. Haleluya. Warubatse urugo ariko acafisa aba ex abo mwagendanye, nuravavanura nabo, tutura kura hayo mashami. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ibyabaye kera nimba twarinjiye mu Mana neza tukakorerwa deliverance, Imana yarabyirengagije, ariko wewe umutima wawe ni ukiri. Reka kureba, reka kureba iby'inyuma, reka kureba, reka kureba iby'inyuma. Ntumere nka mukaroti yabaye inkingi y'umunyu. Ntumere nka mukaroti yabaye inkingi y'umunyu. Reka kureba, reka kuraba ibya kera, reka kureba, reka kuraba iby'inyuma. Ntumere nka mukaroti yabaye inkingi y'umunyu. Ntumere nka mukaroti yabaye inkingi y'umunyu. Reka nababwire nta kintu kizoba
kibabaje kuri wa munsi Imana izohamagara abakoze uzobura muri ayo mazina kandi waratonda muri repanta waratonda buri munsi kuwa gatatu kuwa gatanu kuwa gatandatu mu masengesho iminsi yose watonda kuri uyu musozi wumvise amajambo nkaya ariko kuri wa munsi ukabwirwa ngo mviraho wankora bizira we sinigeze ndakumenya Imanani zoreba itangura ryawe izoreba isozera ryawe niba waravuze ubutumwa bwiza ukaba uzoba wakoze ibipfubusa niko warakoze kandi warakoze wasengeye benshi wafashije benshi urabera amasubugi bwawe nshuti uzobe wakoze ibipfubusa nikivyo vyuma niko warakoze kandi warakoze wasengeye benshi wafashije benshi urabera masubugingo bwawe nshuti uzobe wakoze ibipfubusa bamwe birata ibikorwa bakoze kera kandi batarashika kumera ibikorwa wakoze utabisozere uzoba wakoze ibipfubusa niko warakoze kandi warakoze wasengeye wafashije benshi urabe masubugingo bwawe nshuti uzobe wakoze ibipfubusa bamwe birata ibikorwa bakoze kera kandi batarashika kumera ibikorwa wakoze utabisozere uzobe wakoze ibipfubusa niko warakoze kandi warakoze wasengeye benshi wafashije benshi urabera masubugingo bwawe nshuti uzobe wakoze ibipfubusa muri iri teraniro harimo abantu bafise abahabara muri iri koraniro harimo abantu bafise abahabara nimba Imana yaduhaye amaso yo kubona ibyababoshe bya bindi duhora tuvuga n'ibyo nabyo ayo maso turayafise yo kubibona iyo nimero y'isipirime ikuremo nitanasambura n'urugo rwawe izosambura umutima wawe uzoja muri gehinomu reka nupfe Imana yakubembereje kera Imana yakuburiye kera yaburiye umutima wawe kenshi wanse kumva Imana ntacyo itavuganye n'umutima wawe iyo muntu byaranse kumurekura hari abantu bari mu muvumo w'icyaha bari mu muvumo w'ingeso mbi z'ibyaha rekura vayo rekura rekana n'uyu muntu ajye kwica ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe ajye kuzana ibyago mu rugo rwawe umugabo wawe natakubona ngo uri kuramwihora ngo nawe ngo agendera mu ngeso uri kuramwihora uri kuriyicira ubuzima wowe nyine ubwawe reka bicitwe uyu munsi garukirizaho bicitwe uyu munsi nutahindukira wa musore we ngo ureke ibyo byaha ko kwisambanya abo bantu wirirwa urasambanya abo bantu wirirwa urandikira ubumesaje bupfuye wa mukobwa we nutarekura izo ngeso umwobo w'urupfu umwobo w'urupfu rekura ibyo byaha rekura izo ngeso aya majambo Imana yamaye ku munsi wa gatanu ndi hajya muri biro ndiko ndategura inyigisho ndiko ndasenga Imana irambwira ngo genda ubwira abantu bantu
ndabakunda ariko barambangikanije barasenga barankunda ariko byaranse kubaho. Bigenda gute ngo ufate ku gikombe cy'igaburo ryera uri umupagani unure uri kurabatiza ziriya ngeso bigenda gute ngo ufate umutsima wakira uzi yuko uri umunyabyaha utarihana. Hari igihe tuvuga ibintu abantu bakumva umenga turiko tubwira abandi, ndiko ndabwira wewe nyene uri kurandaba, wewe nyene uri kuranyumva, niwe ndiko ndabwira. Rekura izo ngeso za kera, yo mbega icyatumye uja kuraguza kuri izo mana z'Ekuroni nuko atamana muri Isirayeli hari. Cyatumye uja gukora biriya bintu kandi amasezerano yawe aba yaruzuye ariko yatangiriwe n'ingeso zawe, bihane nutihana urapfa, nutahinduka urapfa. Sindiko ndabatera ubwoba ariko ndiko ndababwira amajambo no mu buryo bw'umubiri ushobora gupfa tukaguhamba. Petero yabagije Ananiya aramubwira ngo mbega ishikanwa mwazaniye Imana niryo, aramubwira ngo niryo mukozi w'Imana, aramubwira ngo kubera iki wagize umutima ukuza guhenda mwemuhera n'abakozi b'Imana, kubera iki muza kutubesha ngo murakijwe mudakijijwe, kubera iki muza kutubesha ngo murejejwe kandi mutegejwe, kubera iki mugenda mugakora amanyanga hanze kandi bigatuka umurimo w'Imana, bigatukwa ishengero ry'Imana. Ehane muhinduke, hinduka Imana ikubohora. Hari ibintu byanse kukuvako kubera ko nawe hari ibyo wanse kureka. Hinduka. Ndashaka gusenga kandi uyu munsi turasenga isengesho ryo gusaba imbabazi. Turagomba kubasengera. Umuntu yumva yatsinzwe nari kuvuga iyindi migozi, iyindi mivumo ibosha abantu. Ikicaha cy'ubusambanyi kifise twahagarukiye cyane kuri iki kintu cyitwa icyacu byipfuzo. Zobandanya izindi poe ayandi abantu babayemo ibindi byaha abantu babayemo, izindi poe abantu bagendeyemo zisha ubuzima bwabo zatumye batabohoka bitegereje. Urakeneye kuronka bya bindi wasengeye, ni wihane. Ihana ubwo bujyajya. Uri umubeshi, uri njyajya urabizi, uri umusuma urabizi, uriba kugeza igihe wiba n'icyacu, wiba kigira 10 cy'Imana. None ko atawabonye yo naronse, Imana irakuzi kutari umukene. Mugabo yikeneye ko ibyiguha ariko ibyayo nawe warabiriye. Ndagomba ndabasenge umuntu yumva yatsinzwe n'ijana. Navuze ibintu byinshi bitandukanye. Nimba ari ikintu kimwe wumva cyagutsinze, kumva urushobora kuba uboshwe n'umwuka w'ishavu, cyangwa uboshwe n'umwuka w'ishari, cyangwa uboshwe n'umwuka w'ubujyajya, cyangwa uboshwe n'umwuka w'ububeshi. Hari abantu bubabeshi abeshagiriye akaza kubesha no muzu y'Imana. Ikintu cyose wumva uyu mwanya inzamba yosamirana kandi igiye kuvuga mw'abantu b'Imana mwe mu Imana yanyongoreye, arambwira ngo nanjye ndabatangarize n'ibikiri bya kera. Yesu agiye kuza guterura umugeni, ndagomba sengera umuntu yumva uyu mwanya nyine hamwe inzamba yovuga atoja mu ijuru. Yakoze ibyaha, sinakubwiye ngo wowe wasambanye, ngo wagize gute ngo haguruke. Icyaha cyose wumva wakoze cyo gutsindisha iyi sakumva ariko wotsindishwa, upfukamaho ngiye gusengera Imana. Kandi nyuma yo gusaba imbabazi zivuye ku Mana, ubuzima buraza kuba bushasha. Urabicumi, nuraburiwe, ushobora kuba umukozi w'Imana ubwo gifise ingeso zikikuziritse, zikikuziritse
bikuboshe byanse kuvamo byanse kurekura byanse kurekura witwa ngo urakorera Imana witwa ngo umukozi w'Imana witwa ngo umusenzi witwa ngo umuvuga butumwa witwa ngo uhagaze imbere y'abandi ariko byarakunaniye guhinduka ugenda n'ishari n'urwanko ugenda n'ubujyajya abamukorana imirimo y'Imana mukagendana mukubitana inkokora mu mitima byaranse yuko uhinduka byaranse kuharira uriya muntu yakugiriye nabi nkiriko ndavuga ibi uririra Imana uririra Imana uririra Imana uririra Imana uririre data uririra Imana abininewe bararira ngo Imana irahindukira alabini yalobashakata imbere yuko ndabasengera nanje ubwanje mpagarara imbere yanyu kenshi hari ibyo kumbure ndabakorera bikabatsitaza umuntu wese afise ico noba naramukoreye kitamuhimbaye nkaba naragutsitaje nkaba narakubabaje icari icifuzo canje nari nifuza ko twoja mu ijuru ariko birashika nanjye ndi umuntu birashika nanjye ndagukomeretsa umbabarire andetere bayi ritaya babasha igloria begi iyo dupfa njoro iyo dupfa mu ijoro iyi nzambi ivuga mu ijoro twari kuja iyo upfa rya joro iyo upfa kwa kwezi iyo upfa wa munsi iyo upfa ya saha ibikorwa byose twakoze ntitwatsindwa n'intambara ya nyuma izoba ingero y'abandi izoba ingero y'abandi ibikorwa byose twakoze ntitwatsindwa n'intambara ya nyuma izoba ingero y'abandi izoba ingero y'abandi ko batapfuye batarumva aya majambo ndabasabiye ikigongwe ndabasabiye imbabazi ko bampaye uburenganzira bwo kubasabira imbabazi ndabasabiye imbabazi tubwira abandi kwihana ariko natwe byaratunaniye kwihana tubwira abandi guhinduka ariko tutarahinduka Imana ifise akabonge Imana ifise agahinda Imana irababajwe n'ibyo byaha ukora n'izo ngeso ugenderamwo ubwo bubeshi bwawe wagize ururimi nk'urw'inzoka uri umubeshi ntabwo uvuga ukuri byarakunaniye kuvugana ukuri n'uwo mwubakanye byarakunaniye kuvugana ukuri ufise utundi tuntu ku ruhande atazi inyota y'inzoga yaranse kuguheramwo urasenga ariko inyota y'inzoga yaranse kuguheramwo urengana aho bariko baranywa inzoga ukumva inyota irasubiriye kugufata bwira Imana ngo uyu munsi randura randura Yesu randura Yesu randura tubabarire Mana we twakugororokeye tubabarire shengero ribabarire ryose ntabwo twakugororokeye twakoze byinshi bitaguhimbara
urakoze urakoze Yesu, turagushimiye turagukengurukiye tugukomeye amashyi menshi. Imana irambariye ngo abasabye imbabazi bivuye ku mutima barazihawe, barazihawe, barazihawe. Mbonye abantu Imana ibacisha muri dushe, ntabwo nyumvise, mbonye abantu Imana ibacisha muri dushe baroga, abandi bacisha muri pisine iraboza. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ndabababariye, ndabakuye ko ibyaha bari barakoze, ibyo bari barakoze muri kahise ndabibakuye. Akira imbabazi z'Imana, akira imbabazi z'Imana, akira imbabazi z'Imana. Mbonye abantu Imana iboza, mbonye abantu Imana iboza, mbonye abantu Imana ibacisha muri dushe. Zamura haleluya. Nukuri Imana irakubabariye, Imana irakwejeje, Imana irakogeje, Imana iguhinduye mushasha. Nukuri nukuri hari ibintu byari byaranse kubera ibyaha wagendeyemo, ariko uyu munsi birahavuye, irembo rirakingutse. Ndavuze ngo irembo rirakingutse. Bwana sifiwe. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru ikoze ubaye nk'umwana avutse mushasha. Nukuri kw'Imana ubaye nk'uruhinja rushasha rukivuka. Semeni haleluya. Ibyo wari waragendeyemo muri kahise Imana irabikubabariye, utanga urugendo rushasha. Oh haleluya. Imana yogeje abamama, yogeje abapapa, yogeje abakobwa, yogeje abasore. Imana ibacishije muri dushe, Imana ibacishije muri dushe, ibakuye ku bucocegwa. Zamura haleluya, zamura haleluya. Reka ndakubwire, ari ibintu wari warasengewe igihe kinini byari byaranse kukurekura, ariko kukuntu uciye bugufi ukihana n'amarira n'umubabaro, nukuri bigiye gukinguka, bigiye gukinguka, bigiye gucamwo. Widegemvye, zamura icubahiro ku mwami wacu Yesu. Semeni haleluya. Abantu bazokuraba bumigwe kubera iki? Wapfutse, wapfutse, umva wapfutse. Semeni haleluya. Imana ikubabariye ibyo wakoze, n'ibyakozwe n'ababyeyi bawe, n'ibyakozwe n'umuryango wawe. Imana ibigukuye ko mu izina ryande rya Yesu. Ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Imana inezerejwe no kwihana kwanyu. Imana inezerejwe no kwihana kwanyu. Umwihane, muhindukire, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza. Guhera no munsi ugiye kugira impemburo nshasha, ugiye kurota bishasha, ugiye kwerekwa bishasha, ugiye kugira inyota yo gusenga, inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, inyota yo gukorera Imana. Satani yari yarayitwaye, ariko kuva uyu munsi unaanza safari. Ntabwo wabyumvise we wicaye inyuma, utanguye urugendo mu izina ryane rya Yesu. Abana bawe ntabwo bazobakundane n'ibyo we wakoze. Bwana sifiwe. Igisigaye ni kiki?
nuko nubishobora uwo kwegera abakozi b'Imana ukatura, sibyo? Ukatura. Turahari ku munsi wa gatanu nzirirwa kuva mu gitondo kugeza saa 8 saa 9 gutyo, atakindi ndiko ndakora, nariko ndasengera abagwayi, ndiko ndakira abantu bakeneye kwihana, birakenewe, bakeneye kwitunganya, bakeneye kwatura. Warakiriye Yesu urahagarara urabanga ndamwakiriye, mugo ni wigeze watura ibyaha byawe. Nta kindi nzoba ndiko ndakora kuwa gatanu kuva isaha 3 kugeza saa 9. Umuntu wese azoze, ntuzunzanire iyindi mitwaro, uzuze uje gusaba Imana imbabazi, watura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo icaha kitatuwe kiratwikirwa. Niyo mpamvu kenshi urahaguruka mugabo yange sikagaruka, carapfutswe n'icyakuweho. Tuzogusengera Imana igikureho burundu. Nibyo wahariwe wababariwe, ariko n'ibimenyetso byacu bihave. Tuzamura icubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Heza ki girasengera aba bantu bamwe bazanye biwaye muyizane mu bitandukanye kujya kwa twabivuze twiho mu myihanganire ku iminota yenze muhaguruke muri ya migwi n'uwese yazanye biwaye ahaze.